mu bitabo dusanzwe tudandaza hano iwacu muri librairie Saint Paul harimwo ibitabo bijanye n'akaranga k'Uburundi, ibintu bitwibutsa kahise k'Uburundi, ibitabo bijanye n'amashuri, ibitabo bijanye n'ubuvuzi, ibijanye no gusenga kahise kaberanda, n'ibitabo byinshi cyangwa ibitabo bitwereka neza amategeko y'Uburundi, amategeko yo kwisi yose. Ivyo vyose turabironka cyane. Ibitabo bijanye novuga nti bifasha umwana gukura, guhera hasi agakura, akamenya gusoma, akamenya kwandika. Ni imice myinshi muri iyi librairie Saint Paul ibitabo dufise, cyangwa ibitabo bitwigisha ukwemera, ni vyinshi. Ariko akenshi turonka bijya bitabo kuko abarundi ni bake bandika ibitabo bijanye n'amahoma, mu gusanga ari ibitabo biva hanze, ivyo biba vyanditswe novuga nti abanditsi bo hanze. Turabifise ariko usanga kenshi badakunda kubisoma. Ego cyane cyane ibyo dufise cyane mu bitabo by'abarundi nibi bitabo bijanye n'akahise k'Uburundi cyangwa akaranga k'Uburundi, amajambo avugwa mu manza, amajambo afasha umuntu gukura, akabona ko ukuntu umwana bamufata agakura. Ivyo bitabo baravyandika. Ibitabo bijanye no gusoma hariho abanditse bakiri bato cane, nk'ibi bitabo vyanditswe n'abarundi bakiri bato cane, barandika ibijanye n'ubuzima bwabo, bifasha abandi bajene gukura cyangwa kumenya ibyabaye mu Burundi, ibyabaye ku buzima bwabo. Hakaba n'abandi rero bakurambere batwandikira ibitabo. Hariho nka Padiri Ntabona yaratwandika ibitabo bishika kuri 3 biraba ubuntu umuntu ukuntu abayeho, ubuzima ukuntu yatera imbere mu buzima. Hakaba hariho n'ibindi bitabo twandikirwa n'abarundi mugabo bakaba bavyandikiye hanze, bikaza muga tukabironka. Hariho n'abandi bavyandika, nk'iki gitabo c'uyu unye yanditse Ngorwa n'ubusa, ni igitabo ciza cane. Nko muri iki gihe je novuga nti ubu ibitabo vyanditswe n'abarundi baravyirukira cane, kuko nk'ubu unye hariho nk'umwanditsi Mark Manirakiza yaranditse ibitabo vyinshi kandi abarundi barabikunda cane. Usanga abantu n'abari hanze barabitumako ati muturondere igitabo kiniki, muturungikire igitabo kiniki, baraza bakabigura. Ariko novuga si benshi gose, kuko mu Burundi nta uwo muco wo gusoma novuga ngo turafise. Mugabo nokenguruka kuko ubu hariho abatanguye kubimenyera, bagatangura kuza guhiga ibitabo by'abana bakiri bato, bagahera ku myaka mitoyi kugira ngo bazokure babona uwo muco wo gusoma. Hariho umuvyeyi nobaha nk'akarorero, umwigisha yigisha kuri Université de Grand Lac, arakunda kuza kuraba ngaho ibitabo bijanye n'ubutunzi kuko nivyo akoreramwo, nivyo yigisha. Yarambwiye ko muhiriwe yagize biblioteke, arabigura akabisoma, agaca abishiraho. Umwana wiwe nawe niyagikenera azogitora bisome. Uko rero niko twigisha abana kugira ngo bashobore gukura bafise ako karanga ko gusoma, kuko akenshi usanga umuntu no mu Kirundi barabebuca umugani ngo umwana akura uko yarezwe. Kandi aho hirya yose nivyo rero novuga nti kiracabura mu bavyeyi, kuko ntibahimiriza abana gusoma kugira ngo bakurane ako karanga ko gusoma n'uwo mwete.